ukavuga uti ntaco nzoba, ukamushimira uti Mana ndagushima ko ataco nzoba muri uyu mwaka, ntaco nzoba. N'ijwi ryawe ndashaka kumva umuntu wese ari hano hantu uvuga uti Mana ndagushima ko ataco nzoba, ndagushimira ukuzigama kwawe, ndagushimira amasezerano yawe, ndagushimira ubwizigirwa bwawe ku buzima bwanje muri uyu mwaka tugiye gutangura twinjiyemo. Haleluya, wumfashe ukaduza ijwi ryawe abazi ko hari ukuzigama, abari bafise ubwoba bw'uyu mwaka uvuga uti Mana ntaco nzoba, vyature n'akanwa kawe nk'ishimwe nk'isengesho. Uvuga Mana ndagushimiye ukuzigama kwawe, ndagushimira ugutabarwa kwawe, ndagushimira ukuzigama kwawe mu bikorwa vyanje, ndagushimira ukuvugama kwawe mu migambi yanje. Ntaco nzoba, urankunda, uranyitwararitse, uranyitayeho. Haleluya, imiyaga irashobora kuza, ibihugukanga birashobora kuza, ariko arakubwira ngo ntaco nzoba kuko ndakwitwararitse. Kuboko kwanje kuraruta ibigeragezo vyawe, kuboko kwanje kuraruta ibihusi vyo mu buzima bwawe, kuboko kwanje kuraruta ibihinda vyo mu buzima bwawe, kuboko kwanje ni kunini. Bwiza bwanje buraguhagije, bwiza bwanje buzokukikuza, buzokuba imbere, buzokuba inyuma. Ubwiza bwiwe buzokubera nk'umumvuri, ubwiza bwiwe buzokubera nk'umutaka, ubwiza bwiwe buzoguterura ku mababa, ubwiza bwiwe buzoguherekeza. Haleluya, nimba uvyizera uvuga uti amen. Nimba uvyizera uvuga uti amen. Nimba uvyakiriye ku bwiza bawe uvuge ngo amen. Uvyizera ku bw'ibikorwa vyawe uvuga uti amen. Uvyizera ku bw'inzu yawe uvuga uti amen. Uvyizera ku magara yawe uvuga uti amen. Usemerera uti amen. Usubiremo n'ijwi rirenga uvuga uti ntaco nzoba, ntaco nzoba, kubera hari ubwiza bw'Imana buzotuma bishoboka, buzotuma bikunda. Haleluya, mbwira mu cyane uti ubwiza bw'Imana buzotuma bikunda, ubwiza bw'Imana buzotuma bishoboka, ubwiza bw'Imana nibwo buzobikora, si ubuhinga bwawe ariko ubwiza bw'Imana bizotuma bishoboka. Abizeye ubwiza bw'Imana kuri uyu mugoroba, uyu mwaka wa 2020 ni umwaka w'ubwiza bw'Imana. Haleluya, umwaka wa gloire y'Imana. Haleluya, umwaka w'icubahiro c'Imana. Haleluya, umwaka w'ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe kwanza. Iyo tuvuze ngo ubwiza, ahantu hari ubwiza bw'Imana ugira utwigoro duke, ariko Imana ikabikora. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, nico bisobanura gloire de Dieu, the glory of God. Ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana butuma bishoboka, atari kubw'inguvu zawe ariko kubw'inguvu ziwe. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ryo jambo twihagaze ko kuri uno mwaka, ni jambo riri prophétique ku buzima bwawe, rije ku buzima bwawe nk'ubuvugishwa. Haleluya, ariko kandi uno munsi muri kino gitondo ndashaka wizera ubwiza bw'Imana. Haleluya, hari igihe abantu babaho nk'abari bonyene, hari igihe abantu babaho nk'inyakamwe, hari igihe abantu babaho nk'uko umenga ibintu byose bagomba kubikora mu nkomezi zabo. Ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo ndakubwiye ngo wibuke muri uno mwaka wa 2020 yuko Imana igiye kugaragaza ubwiza bwayo ku buzima bwawe, ubwiza bwayo mu bikorwa vyawe, ubwiza bwayo mu bugingo bwawe, ubwiza bwayo mu rugendo rwawe, ubwiza bwayo mu vyawe, ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya, amina. Imbere yuko nja kure, ngira ndabahe iminota 5. Ninde umuntu ari ngaho no munsi ufise
smartphone ufise na connection ya internet, ndashaka mbona amaboko yanyu. Ndashaka muri kino gitondo uko mwese mwicaye ngaha n'abafise SMS, abafise iki, mwese mushire kuri statut yanyu, mwese mupublie, mugende muri live center, muje kuri page ya live center, mukure mwiri jambo rivuga ubwiza bw'Imana, muri partage, muba bambere muri kino gitondo guprofetiza ubwiza bw'Imana, abiwanya aho bari muri boîte, abiwanya aho basinziriye, ejo mu gatondo babone statut, mu partage, mu barungikira ijambo rivuga ngo 2020 no mwaka w'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mumfashe tuvuga ubutumwa, ndabahaye 5 minutes, fata amatelefone yanyu, nimba ubivuga, nimba ukora audio, nimba ukora iki, ariko ndashaka iri koraniro ryose riri hano hantu dutera akajagari mu kirere, tuvugishwe mu kirere, duprofetize mu kirere, turungikira ijambo mu kirere, aho abantu bose bashika tuvuge ngo ubwiza bw'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. 5 minutes. Haleluya. Urungikira umuntu wese uvuga uti ubwiza bw'Imana. Wiwanyu agwaye umurungikira iyi message uvuga uti ubwiza bw'Imana. Muterecharge iyi foto iriko kuri Facebook, irimo n'abari muri WhatsApp group, mugende muyirabeyo, muyipartage, muyishe kuri statut zanyu, turirimba indirimbo, twese turungikira ijambo, tuvugira ijambo ubwiza. Haleluya. Haleluya. Niba ijambo rya mbere ryo muri kino gitondo citariki ya mbere. Hausa nawe mwana. Ubwiza bwawe ni hosibera, hausa nawe mwami, hausa nawe mwami, hausa nawe mwami, anuhwanya nawe, anuhwanye nawe, hausa nawe, hausa nawe mwami, anuhwanye nawe, mubwiza bwawe niho nzibera, hausa nawe mwami. Amashimeshi kuri iyo Mana yacu y'ubwiza. Haleluya. Haleluya. Mwahejeje, mwahejeje, mwahejeje. Arabona umva barako bavuga ngo yaye munyarutse duheze. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe abantu bataba bazi naho uri n'ivyo urimo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ariko reka bimenyekane ko haleluya hari intaho no munsi muri kino gitondo dufise ivuga ko ubu bwiza budasanzwe Imana igomba kutwereka muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ico witeze muri uno mwaka, sinzi ico bakubwiye muri uno mwaka, ariko ndavuze ngo muri uno mwaka no mwaka w'ubwiza. Haleluya. Mwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ibintu bike mbere mumfashe mungabanya muri hotu kugira iyi mikro yanje reke kugira aya ma effet, mugabanya muri hotu gatoya. Merci. Haleluya. Ndashaka kubibutsa ku bashitsi bacu no munsi mwaje ngaha mu makesha. Ndashaka ubwa mbere na mbere mwese kubiyegereza no kubaha ikaze kandi mu ishengero rya Life Center. Bamwe ni muri abashitsi kuri no munsi wa nyuma tangura umwaka mushashi gihe cyose arabo twama turi kumwe. Ndashaka mumfashe
dushimira Imana ko yaduhaye akaryo ko gusubira kuba hano hantu, yasubiye kudukoranya. Twari ngaha mu mwaka uheze, turi ngaha muri uno mwaka. Ndashaka mufashe dukomera amashi Imana menshi, amashishimwe twikengurukira. Haleluya. Encore une fois, mugabanye microphone yanje muri retour, canke sinzi kwirikiratira ayo mabafre, sinzi gene mubigira, canke mumbwire ndayikure mfati yindi nimba igoye gukontrola, navyo vyoba vyiza, ariko mugabanye amamidi yose biraza kubafasha. Haleluya. Murahawe ikaze rero mwese mw'ishengero rya Life Center muri kino gitondo ciza ca mbere gitangura umwaka w'ibihumbi 2020. Turakiriye abashitsi mwese aho muje muva, kandi turakiriye cane cane n'abashitsi bacu badukurikirana bari kuri internet kuri uno munsi muri benshi muri kino gitondo. Kandi pole sana abaza barabura connection kubera kumbura ubwinshi bw'abantu. Namwe turabahaye ikaze aho muri ko murakurikirana hirya no hino mu isi. Murahawe ikaze muri kino gikorane cacu, kandi mumfashe ndagomba kwakira ku buryo bw'umwihariko, naho ntabasaba guhaguruka ko ndashaka ko twakira abashitsi bacu biteka bava muri diaspora bakurikirana Life Center igihe cose, bashimye kuba bari ngaha kuri bonane, bafashe amatike baza muri bonane, baza guheza umwaka hano hantu. No munsi turi kumwe, hariho abafata indege buca mu gitondo amasaha ya saa sita bavuye ngaha mu gikorane. Mumfashe nabo tubakire tubakomera amashi. Abaje bava mu mpande zose z'isi, uko mungana mwese muri hano hantu, mwese murahawe ikaze muri kino kibanza, kandi Imana ibagirire neza kuri uyu munsi udasanzwe, kuri uyu munsi mwiza. Dushaka kwakirira ijambo no kurihagararako. Iyo dutanze ijambo ku munsi nk'uyu, ni kugira ngo iri jambo rihagarareko, ni kugira ngo iri jambo uryubakire ku buzima bwawe, uryubakire ko uryizere, kuko umuntu yamafisi icahagazeko canke yizeye. Ariko muri kino gitondo mwese iyo muje muva naho muba mudasengera ngaha, ariko ndasubiye kandi kuvuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niwizera ugiye kubona ubwiza bw'Imana kutigeze kubona muri uno mwaka. Niwizera iri jambo riragiye kuguhindurira imibereho, riragiye kuguhindurira ubuzima bwawe, riragiye kwigaragaza mu ntambara zawe. Ndasubiye kandi kuvuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu yasanze abantu bari mu kiriyo bariko bararira, ababwirira ijambo, arababwira ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Ryabaye ijambo yavuze mu kiriyo, kandi abamwumvise bakaryakira, baryakiriye bari mu marira menshi, ariko inyuma y'amasaha make bari muri louange na adoration idasanzwe, kuko Yesu yaraheje kubazurira uwabo yari yarapfuye ari we Lazaro, amaze iminsi 3-4 yatanguye kunuka yaboze. Ariko kubwo kwizera ijambo ry'Imana aravuga ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Nanje uyu munsi ndavuze ngo ivyo urimo vyose naho ivyawe vyoba binuka canke vyoba bimaze igihe biriko biranuka, vyaramaze kubora, vyarononekaye, warabihevye, warabivuyemwo, ndavuze muri kino gitondo ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Mbega mumfasha tukabwirira ijambo abadayimoni na satani n'ikirere cose, tugasemerera hano hantu tukavuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ayo majwi ari faible, vuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Subira muvuga uti ndizeye ngiye kubona ubwiza bw'Imana. Subira muvuge ngo ndaryakiriye ngiye kubona ubwiza bw'Imana. Banza wiyumvira ibyawe byose uko bisa nuko bimeze, hamubirabe n'ingene vyitwa, hamuvuge hejuru yavyo ngo namwe mwaboze kuko nizeye ngiye kubona ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buzura Lazaro, ndavuze ngo ubwiza bw'Imana buzura ivyawe. Haleluya. Haleluya. Subira muvuge ngo ubwiza bw'Imana bwazuye Lazaro, kandi ubwiza bw'Imana bugiye kuzura ivyanje. Haleluya. Haleluya. Ndumva bitarafata neza, ndumva hakiriho imitima turiko turapingana itari kirakiri kiravuga ngo haleluya. Ariko subiramo ngo uhoraho icavuze aragishize. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana.
iri jambo Imana yarimpaye mu kwezi kwa 10. Haleluya. Amina. Amen. Itangura kunyigisha muri iryo joro bukeye ndandikira abo muri communication ndavuga ngo 2020 Imana imbwiye ngo no mwaka w'ubwiza bw'Imana. Haleluya. 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 Sinzi vyawe ukuntu bimeze ariko jewe Imana imbari ikintu ndacizera nkagihagarara ko nkacubakira kubuzima naho nobona ikintu kinyuranye nkasura nkagaruka nkavuga ngo Satani urabesha Imana yavuze ngo ngiye kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ingene Imana yampaye iri jambo yarambwiye ngo igihe cyose ubwiza bwanje bwaza ahantu ibintu vyaca vyoroha. Imana irambwiye ngo ngiye korosha ivyanyu. Yesu ashimwe cyane. Kubera presence yanje ngiye korosha ivyanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwami Yesu turaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Waratubwiye ngo nitwaza imbere yawe tuzoze tuzanye ishikano. Kuri uyu munsi mu gatondo wa mbere utangurira uyu mwaka wa 2020. Ndagushimiye cyane Mana kukaryo uduhaye ko kuba imbere yawe. No kugira Mana mu ijuru iki gitondo kitubera igitondo cyo kukwishikanira ariko kitubera igitondo cyo kukuragiza uyu mwaka wose wa 2020 tugiye gutangura canke twinjiyemo. Uyu mwaka w'ibihumbi 2020 Mana turawukweretse turawukuragije. Mana muri uyu mutima tugiye kugushikanira kandi wavuze ngo tugushikanire kandi Mana ukaba wadusezerane yuko hariho igifatanye n'ishikanwa ryacu. Turasengeye uyu mwaka mu buryo bwiharije kubijanye n'ubutunzi bwacu. Ndasenze Mana kugira ngo igihe amaboko y'abantu bawe Mana agororotse aramvuwe kugira ngo bagutangire. Ndasenze Mana ngo uyu mwaka abantu bawe Mana babone ukugira neza kwawe, abantu babone ubwiza bwawe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Ndasengeye ubutunzi bw'abantu bawe. Ndasengeye Mana ivyo bafise. Ndasengeye imigambi yabo. Ndasengeye indoto zabo zitandukanye. Ndasengeye ivyabo vyugarijwe. Ndasengeye Mana ikintu cose Mana kijanye n'iterambere ryabo, kijanye n'ubutunzi bwabo, kijanye Mana mu ijuru no kuja imbere kwabo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo haba bari ngaha, haba bariko barakurikirana kuri internet, haba baza gukurikirana mu nyuma Mana ndasenzerwa ngo mu izina rya Yesu Kristo aho abantu bawe bagiye kugutangira ndahezagiye Mana ubutunzi n'ibigega vyabo. Ndasenze ngo uyu mwaka Mana urangire hari intahe. Uyu mwaka Mana utangaza abantu bawe. Uyu mwaka Mana unezereza abantu bawe. Mana ntibaze babura ico bafungura. Mana ntibaze babura ico bambara. Mana ntibaze babura amafaranga y'ishure. Mana ntibaze babura amafaranga yo kuriha amazu yabo. Mana ntibaze babura amafaranga Mana yo kwiteza imbere. Mana ntibaze babura amafaranga yo kugira neza nkuko bavyipfuza. Mana ntihagire imigambi yabo izosigara nyuma ngo nuko babuza amafaranga. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana reka abantu bawe Mana babone ubwiza bwawe. Reka abantu bawe Mana babone ibitangaza vyawe. Mana muri uyu mutima tugiye kugutangiramo Mana tugiye kugutangira ariko twibuka n'ibibazo bitandukanye bishobora kuba bikikuje ubuzima bwacu bigize ubuzima bwacu mu vy'ubutunzi. Turavuze ngo Mana utwibuke aho tugushikanira kuko ijambo ryawe rivuga ngo ntiwirengagize ibikorwa byacu vyiza ariko igihe cyose ubikurikiza Mana no kutugirira neza no kutwirura Mana no kutugirira neza bivaye Mana no kugira neza kwacu n'ingene tutirengagije ivyawe. Ndavuze Mana ngo uhezagira akazi k'abantu bari hano hantu, uhezagira amaproje y'abantu bari hano hantu, uzigamira abantu bari hano hantu mu buzi bafise Mana, uhe ubuzi bushasha abantu badafise ubuzi, uhe ubuzima n'abantu babaye muri chômage muri imyaka yose iheze Mana, ugirira abantu bawe neza Mana, utangaza abantu bawe Mana nkuko watangaje Maria na Marita Lazaro akazuka, amarira yabo y'agahinda gacika amarira y'umunezero Mana. Reka utangaza abantu bawe mu vy'ubutunzi bwabo kugira ngo Mana yo mwijuru aho barijijwe no kubura bagende kurizwa no kuronka Mana yo mwijuru uhindure teme y'amosozi, uhindure impamvu z'amosozi bahora bafise, uhindure igituma c'amosozi Mana. Nduguruje ukugira neza kwawe ku bantu bawe Mana mu vy'ubutunzi bwabo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo batangaze nkuko watangaje Israeli bari bakenye bamerewe nabi
ariko ubaha inzahabu zo muri Egiputa, ubaha ubutunzi bwo muri Egiputa. Abarabaja bamaze kubona ubwiza bwawe basohotse bafise amashikanwa atagira uko angana. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye ikoraniro ryawe, ndasengeye abantu Mana bagwanye muri uyu mwaka uheze n'imyaka iheze mu by'ubutunzi. Ndavuze ngo Mana, ubwiza bwawe wambwiye, ubwiza bwawe washize mu mutima, ukambwira ngo iri jambo turisangire n'abantu bawe uyu mwaka. Ndavuze Mana ngo reka babone ubwiza bwawe. Sheketeleboshe. Bashaka kuduza ibiganza byawe. Sheketeleboshe ndeleko teleblo. Sheketeleboshe teleko tieleblo. Sheketeleboshe teleko. Icyakubujije cyose kuja imbere ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Icyakuvuzwe ko cyose kimeze nk'icyakubereye igisika imbere y'ubuzima bwawe ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ivyimviro vyawe vyizera ubukene no kumererwa nabi, ndavuze ngo uyu munsi muri kino gitondo uhoraho abikoreko, uhoraho abihindure, uhoraho akwambika inkofero y'agakiza, ihindura ingene wiyumvira, ihindura ingene ubona mu izina rya Yesu Kristo. Mentalite ya pauvreté, ivyimviro vyo gukena no gusubira inyuma ndavyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mani bahezagire. Hallelujah. Hallelujah. Urashobora gutanga ishikanwa ryawe Imana iguhezagire. Dutanga ishikanwa ryacu muri kino gitondo ca mbere. Irindi tangazo ndabibutsa nuko kwa gatanu nta gikorane kihari. Kwa gatanu hari hari louange na adoration, ariko kwa gatanu w'indwi nta gikorane kihari. Tuzosubira guhurira ngaha ku munsi wa Mungu. Murongo wacu uno munsi turiko turatangira Imana. Ushishikare gutangira Imana. No munsi teme yacu ihagaze kuri iri jambo ryo mu Kuvayo igice ca 40 ku murongo wa 34. Niho tuza gutangura gusoma. Muraza kuntangira microphone kwa Fiston kugira ngo dusome iri jambo. maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Exode 24 verset 16. Kuvayo 24 ku murongo wa 16. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi, ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Ku munsi ugira indwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu.
ndarindiriye imbere yo kuja kure, ndarindiriye tubanze duheze gushikanira Imana. Yamwe ndabaririmbira akarimbo ko mu gitabo c'indirimbo, ndashaka piano. Akaririmbo ko mu gitabo c'indirimbo dushikanira Imana. Nzoririmba igitangaza. Haleluya. Yesu umwami yakoze. Indirimbo y'ijana ku bafise igitabo. Sijewe ndayiririmba kari hejuru. Manuka hasi, manuka hasi. Ubona ko baririmbyi ba demisione basije ndirimbira muri do. Sol. Zoriri begitangaza Yesu mwami yakoze. Ko yavuye iwe mu ijuru, ko yavuye iwe mu ijuru, wamfiri igorogota. Zoririmba igitangaza Yesu mwami yakoze. Ndi kumwe nawe mu ijuru, ndi kumwe nawe mu ijuru, imbere nari intama nzimiye, nari nzimiye nk'intama. Amajwi yanyu asohoke maze Yesu arambona. Muririmbe cyane, murumva ko muri mwenyine. Aca nshira ku bitugu. Ansubiza mu nzira. Akavorema. Nzoririmba. Igitangaza Yesu mwami yakoze. Ndi kumwe nawe mu
abari bakijijwe musubiremo muvuge ngo nari impumyi mfise ubwoba. Abakijijwe nari ndendebukiwe. Njanjaguritse mbabaye. Maze Yesu arankiza. Subira muti ndacabona ibimbabaza. Haracari ibingora. Yamara ko turi kumwe, ndazi ko ataco nzoba. Amashi menshi nzoririmba igitangaza. Nzoririmba igitangaza. Yesu mwami yahoze. Ndi kumwe nawe ijuru imbere yanjye. Amen. Amashi menshi kuri uyo Mana. Haleluya. Yakoze ibitangaza, yakoze ibikomeye ubuzima bwacu. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo duhejeje gusoma uko turiganiriye ko. Ndashaka kugentroduza no kurivuga ku mwanya atari munini cyane, ariko ndashaka kuvuga kuri iri jambo uko duhejeje kurisoma. Haravuga ngo Yesu, haleluya, haravuga ngo igicu kininiya kiraza kikuza ingoro aho bari bakoraniye. Ubwiza bw'Imana bwuzura muri iryo koraniro. Ndashaka kubibabwira ku batabitahura canke batabimenyereye canke atavyumva neza. Ndashaka kubabwira ngo icambere mugomba kumenya, mu gihe ca Isirayeli Imana yagomvye kuzana ubwiza bwayo. Imirongo yose twasomye cari mu gihe ca Mose. Imana iriko irabatwara mu rugendo, Imana ibatwaye mu masezerano. Ariko bashitse ahantu, Imana irabwira Mose ngo Mose niwubake ihema ahantu tuzohora tubonanira. Imana iravuga ngo ntimushobora kugenda hatari ihema, ndagomba ahantu nzohora mpurira namwe. Bamaze kubakira Imana ihema, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iza hejuru y'iryo hema. Igihe cyose Imana igomba kubonana na Mose, igihe cyose Imana igomba kubonana na Isirayeli, habanza kuza ubwiza bw'Imana bukaza bukaba muri ico kibanza. Abisirayeli bose bakamenya ngo Imana yatugendereye. Hakabaho ibimenyetso by'ubwiza bw'Imana, bakabona ubwiza bw'Imana. Bamara kumenya ngo Imana iraje, umunsi umwe yaraje ku musozi, Imana ihamara iminsi 6 atakintu na kimwe iriko iravuga, ariko Isirayeli yose yihweza ubwiza bw'Imana. Ngo bamaze iminsi 6 bihweza ubwiza bw'Imana, ku munsi ugirindwi Imana ibwira Mose ngo nuze hano. Ngo Mose aragenda aregera, yinjira mu bwiza bw'Imana. Ndagomba kubabwira ngo igihe cyose Imana yamenyereje abantu bayo kwigaragaza mu bwiza, igihe cyose Imana ije mu bwiza bwayo, cyaba ari ikimenyetso cy'uko Imana igomba kwereka Isirayeli yuko iri kumwe nabo. Cyari igihe Imana igomba kubereka yuko iri kumwe nabo kugira ngo ibashoboze. Kandi si ibyo gusa, Imana ntiyagaragaza ubwiza bwayo gusa, ariko Imana yanabambika ubwiza bwayo. Kuko igihe abantu babona Isirayeli, babona ubwiza budasanzwe, bakabubaha, bakabatinya, kuko hari ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwabo. Ndaje kukubwira no munsi muri kino gitondo
ngo non seulement Imana igiye kuba hagati yawe igaragaza ubwiza bwayo, ariko kandi igice kigira kabiri ciri jambo riratubwira ngo Imana igiye kukwambika ubwiza bwayo, kandi ubwiza bwawe bugaragare ku buzima bw'iwawe, kandi abantu bagiye kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Nkuko babonye ubwiza bw'Imana mu buzima bwa Isirayeli, nawe Imana igiye kwerekana ubwiza bwayo mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Intumbero y'ubwiza bw'Imana si spectacle, sagakino, si ibintu gusa vya decoration, siko. Ariko ubwiza bw'Imana iyo buri mu buzima bwacu bitwibutsa yuko mu byo turimo vyose hariho Imana ihari, mu buryo bwo kudushoboza, mu buryo bwo kutugwanirira, mu buryo bwo kutuzigama, mu buryo bwo kuzana protection mu buzima bwacu. Haleluya. Mu buryo twizera ngo ubu bwiza bw'Imana ko buhari, ibintu birakemuka. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana igihe cyose bwaza, Isirayeli baramenya ngo ntidushobora kugenda imbere, ntidushobora kwicara tutabonye ubwiza bw'Imana. Iyo ubwiza bw'Imana umaze gusobanukirwa icyo ari cyo mu buzima bwawe, ukabwizera ukabwitega, bucika kimwe mu bimenyetso mu buzima bwawe ugenda wubakira ko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndasenga uno munsi muri kino gitondo ngo iri jambo uryumve kandi uryakire. Muri uyu mwaka Imana igaragaza ubwiza bwayo mu rugendo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana igaragaze ubwiza bwayo mu bikorwa vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umviriza, ubwiza bw'Imana bucika umwambaro wawe muri 2020. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndavuze ngo nkuko wambaye impuzu uhora kwambika ubwiza bwiwe muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana bushobora gusobanura igikundiro c'Imana, faveur y'Imana. Nigihe umviriza, nigihe abantu bagukunda batazi igituma bagukunda, nigihe abantu bumva bo gukorera ibintu batazi igituma bo bigukorera, ariko kubera Imana iguhaye ubwiza bwayo, ibintu bigashoboka, ibintu bigacamwo bitavuye ku buhinga bwawe, ariko bivuye ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire ngo ubwiza bw'Imana burashobora kukugurira mu miryango, haba mu kazi, haba mu bikorwa, abarondera amasoko. Ndashaka kubatumira umunsi muri kino gitondo mwizigira ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko inkomezi z'umuntu n'ubuhizi bw'umuntu sibwo bumuha kunesha, ariko ubugombe bw'Imana nibwo butuma bishoboka bigatuma unesha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kubabwira abantu bake boni muri Bibiliya babonetse ku bwiza bw'Imana. Mose hari abantu bahora bamukengera, ariko bamaze kumubona ku bwiza bw'Imana biga kumwubaha kuko babonye ubwiza bw'Imana mu buzima bwiwe. Sawuli umwami, igihe yaba umwami abantu baramugaye, baramukengera. Umunsi umwe Imana imuha ubwiza bwiwe, anesha intambara itari yoroshe kunesha. Abahora bamugwanya n'abahora bamwanka batangura kubazanya ngo twereka abahora bamugwanya tubice, kubera uyu munsi tubonye ubwiza bw'Imana ku buzima bwiwe. Ubwiza bw'Imana iyo bukuriko bushobora kuguha intsinzi itumvikana, bigatuma n'uwoba akubona ukundi cyangwa gukengera ahindura ingene akubona, kubera ubwiza bw'Imana bushobora kukujustifia. Ubwiza bw'Imana buzokujustifia. Ubwiza bw'Imana buzotuma Imana ikwemeza abantu. Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe mu ijambo ry'Imana, Imana yahaye ubwenge bwayo Salomo. Warubizi ubwenge bw'Imana mu buzima bwawe bushobora kwerekana Imana. Reka ndababwire, bamwe muri mwebwe mugiye kugaragaza mu buzima bwanyu canke mwari musanzwe mufise, ariko ndizera yuko hari ibintu bigaragara mu buzima bwanyu Imana igiye kumanifesta mu buzima bwanyu bizotuma abantu babona Imana muri mwebwe, ugahabwa agaciro n'ico Imana yerekanyemo. Reka nakubwire, ingabire y'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bwanje irerekana ubwiza bw'Imana. Iyo uri mu kazi, uri mu bikorwa, ingabire y'Imana izokwerekana ubwiza bw'Imana. Salomo yari afise ubwenge bw'Imana. Vuga uti Salomo. Yari afise ubwenge bw'Imana. Umunsi umwe haba umugore yitwa umwamikazi w'Isheba. Uyu mwamikazi arapinga. Vuga uti gupinga.
uyu mwamikazi arapinga Salomo yuko atabwenge afise. Baguma bamubwira intahe z'ubwenge bwa Salomo, baguma bamubwira intahe z'ubwenge bwa Salomo. Uyu mugore yumva arakekeranya ko Salomo atabwenge yoba afise bungana nk'uko bamuvuga. Urabona hari igihe umuntu bamuvuga birenze igipimo, siko abantu b'Imana. Uyu mugore aravuga ati Salomo uko bamuvuga siko ari, ariko kugira ngo najewe nigirire enquête yanje reka ngende kumuraba. Uyu mugore atekera ubutunzi bwose yari afise, aravuga ati ngiye kuraba Salomo, kuko Salomo yari afise ubwenge bw'Imana gushika naho baza kumuraba baza bamugemuriye nta numwe yaza kumuraba yivo tu. Kuko reka nakubwire ngo iyo ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwawe n'abaza kukuraba ntibaza yivo tu. Bona sifuye sa Salomo. Uyu mugore aravuga ngo ko numva abandi baja kumuraba batwaye ibintu, reka nanje ngende kumuraba. Ariko ndashaka kuba informa, uyu mwamikazi w'Isheba yari umugore afise ubwenge bwinshi. Sinzi ko yumvise ishari arakina risikia tu anapinga kama Salomo ana hakiri ya hatari. Akajambia hivi, acha na mimi nimubebeye. Sagisi bana mubebeye. Alafu nimusikilize, nisikie hakili yake. Nichunguze kweli kama iko na hakili. Bwana sifiwe sana. Mumbwire aba batavyumvise botumva Igiswahili batraduisire uyu mugore rero aratekera araza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore aratekera. Ndashaka usome mu Bami ba mbere igice ca 10 ku murongo wa mbere. Abami ba mbere igice ca 10 umurongo wa mbere. Muranyihanganira abantu mudafise Bibiliya, ariko turabasomera imirongo mikeya. Abami ba mbere igice ca 10 ku murongo wa mbere. Bwana sifiwe sana. Umwami w'umugore yaganza Isheba yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa, aza azanywe no kumugerageresha ibibazo bigoye. Haleluya. Uyu mugore ngo amaze kumva ingene izina rya Salomo ari rurangirana n'ingene ubwiza bw'Imana bumuriko, ngo aza aje kumugerageresha imigani. Barizo mu micano tunone baza ko vyagenze gute. Umurongo wa 2. Nuko ashika Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinzi, afise n'ingamiya ziremetse imibavu n'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ashitse kwa Salomo amudondorera ivyari mu mutima wiwe vyose. Nuko umwami Salomo amusobanurira ivyo amubajije vyose, nta kintu na kimwe camunaniye ko amusobanurira. Stop. Gira mu cyane nta kintu na kimwe camunaniye. Urabona iyo ubwiza bw'Imana turiko turavuga buri ku buzima bw'umuntu, Imana iguha ubushobozi, Imana iguha capacité kanaka. Sinzi ko muriko muranyumva no munsi muri kino gitondo. Imana iguhaye ubwiza bwayo mu kintu kanaka, Imana ikiguheramwo amavuta n'ubushobozi aho atakintu na kimwe kikunanira gukemura. Uno munsi muri kino gitondo agomba kuvuga ngo hari abantu Imana igiye kwambika ubwiza muri domene kanaka z'ubuzima aho atakintu na kimwe caba ico ku kazi kizokunanira gukemura. Imana igiye kukwambika ubu bwiza ku buryo hari n'ibintu abantu bazoguha kugira ngo bagushire mu mitego, ariko n'ivyo bazoshiraho kugira ngo ugwe mu mutego. Ndavuze muri kino gitondo ngo hari ubwiza bukureko ku buryo ata mutego n'umwe uzoshobora kugutuma unanigwa. Hariho abantu mukorana bakugwanya, hariho abantu mubana bakugwanya, hariho abantu muri concurrence bakugwanya, hariho abantu bakugirira ishari bagutega imitego. Ariko ndakubwiye ngo hari ubwiza bw'Imana wahawe bugiye gutuma nubwo hari bikugwanya ata muntu azogushira mu mutego ngo uwugwemo. Ariko naho bazogushira mu mitego nk'iyo umugore wa Sheba yahaye Salomo, ngo Salomo ngo amwishura ibibazo vyiwe vyose atana kimwe ananiwe. Atari kubera ko Salomo yari special, ariko kubera Salomo ijambo ryatubwiye ngo yari ku ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bukugira special. Mbwira ngo nshaka ubwiza bw'Imana bukugira special. Yo ndashaka kubivuga mu vyumve, hari abantu batavyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Barizo micano turavyumva gabasha, hari abantu mbona bako baranyira mu barizo turavyumva kwe. Mubwiye ubwiza bw'Imana bwo kugira special. Yesu ashimwe cyane.
ubu bwiza bw'Imana bwaza ku musozi muri Isirayeli. Munyumve abantu b'Imana, Imana ntiyaza gusa ngo yatse amatara cyangwa ngo izane igipfungu nka bya bindi bamwe batwakiriza aha. Imana nta kintu ikora kugira ngo ipfe gukora, ariko Imana mu gushira ubwiza bwayo muri Isirayeli, umunsi umwe hari umuntu yahagurutse kubavuma, agira atangure kubavuma, ashatangura kubahezagira, bamuha kubavuma ari bumoso, aravuga ngo mbega no bavuma gute, ngo hera bingene ba Yakobo bakomeye, ngo hera bingene basharije ubwiza. Uyundi aramukwega ngo nagutumye ngo bavume, aravuga ngo ninde yovuma ab'Imana yahezagiye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aho Isirayeli yari yicaye ntiyari izi yuko abansi bo bashobora kudetekta ubwiza. Reka ndakubwire, hari igihe utimenya ariko muri abantu badasanzwe. Igihe ba Meshake na ba Shadraki babata mu muriro, babataye mu muriro ari batatu, ariko abansi babo bakabona abantu bane, baravuga ngo twabashize ari batatu, none bacise gute 4? Uravyumva? Ariko umviriza, nubwo bo bari bazi ko ari batatu, ariko hari ubwiza bw'Imana bwari kumwe nabo, bwatuma abandi babona abantu bane. Kuko nawe utabizi hari Imana ihagararanye nawe, nawe utabizi hari Imana igendana nawe, nawe utabizi hari Imana ikuzigamye, nawe utabizi hari Imana igukikuje, nawe utabizi hari umuntu agira kabiri asa n'uhagararanye nawe, wibona uri umwe. Ariko naje kubwira kuri uyu mwaka ngo utambuke mwibarabara, ugende mu mashuri yawe, ugende mu bikorwa byawe, ugende kurondera isoko ryawe, ugende ahuja hose, uzi ko wambaye ubwiza. Ego hari igihe tutabubona, ariko ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa n'ivyo twizera. Yavuze ngo uyu mwaka azobana natwe, ubwiza bw'Imana buzoduherekeza. Nimba uvyizera uvuga uti amina. Bano b'Imana mushobora kwibaza, uyu mwana ndiko ndavugira ijambo, numva umenga ndiko mbona Satani, numva umenga mwege naho muba mutari ngaha, numva umenga hari umuntu ariko arumva ivyo ndiko ndavuga, numva umenga hari umuntu iri jambo ariko araryumva. Iyo ubwiza bw'Imana buje hejuru y'abantu b'Imana, ubwiza bw'Imana buza hejuru y'abantu b'Imana kugira ngo Imana ibabere ico badashobora kwibera. Yo, ndashimira Imana muri kino gitondo, hari ibintu byinshi ntashobora kwibera, ariko ndayishimiye kubera ubwiza bwayo burahatubera, burahatubera, burahari, buratuvugira, burakugwanira, buragushoboza, burakuzigama, bunakuepusha. Yobwira umishaka ibyo byose n'ukuboko kw'Imana kubikora. Haleluya, haleluya. Ngo uyu mugore imitego yose yamuteze ngo Salomo yaravyishuye, kuko hari ubwiza bw'Imana. Haleluya. Murongo wa 4. Murongo wa 4. Nuko uwo mwami w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, n'ingoro yubatse uko imeze, n'ivyo kurya vyo ku meza yiwe ukuntu vyari, n'abo mu rugo rwiwe uko bifata, n'abasuku biwe uko bahereza, n'ukuntu bambaye, n'abakevyi biwe bamuhereza igiturire, n'ibimazi vyo kosa yatanga mu ngoro y'Uhoraho, arajoregwa, arumigwa. Bwira umicane uti arumigwa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndagusavye muri uno mwaka wa 2020 ntuze wiyokipe umuntu n'umwe agupinga. Mwanyumvise, mwanyumvise. Muri uyu mwaka wa 2020 ntuze witwararika umuntu n'umwe agupinga, ntuze uharirize umuntu n'umwe agupinga, ntuze wishurane n'umuntu n'umwe agupinga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ureke Imana ivyiyokipe. Ndaje kubwira ngo igihe kirageze cyo kutisigura, igihe kirageze cyo kutigwanirira, igihe kirageze cyo kutivugira, igihe kirageze cyo kudashira amakaboko kawe. Reka bwa bwiza bukuvugire, reka bwa bwiza bubikore, reka bwa bwiza bubikemure, kuko ubwo onya nta ushobora kubuhaririza. Iyo buhari mu ruhande rwawe, iyo buri ku buzima bwawe, buragutuma Imana ihindura ivyimviro
by'ikikugwanya cyose. Mumfashe gatoya, munyumvirize neza. Uyu mugore yaje apinga Salomo, ariko ngo amaze kumva ubwenge bwa Salomo, mwumvirize ibi bintu umugore byamushikiye. Ngo amaze kubona ubwenge bwose, abona inzu yubatse. Mbe mwari mubizi yuko n'inzu Salomo yubatse ya manifest ubwenge? Yani yari construction, yari inyubako idasa n'izindi nyubako. Uyu mugore ahejeje kwishurwa ibibazo, yabanje kumwataka mu bwenge, arumva ko ubwenge bwa Salomo ni danger. Uyu mutipe sishobora kumutsinda. Umugore ahejeje kumva ubwenge bwa Salomo, waca atanga kuraba ingene yubatse. Sizi ko muramubona uyu mugore mu ntizi ntebe vre. Sizi ko umuntu w'umugore abantu baracafa. Sizi ko umuntu w'umugore atanguye kuraba. Urabona hari igihe umuntu aca atangura kuraba ibintu byose bimukikuje, atangura kwihweza, atangura kuraba inzu. Yesu ashimwe cyane. N'inzu Salomo yubatse yerekana ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, iyi Imana yaguhaye ubwiza bwayo, ikintu cawe cyose kihofleta ubwiza bw'Imana. Ikintu cawe cyose kivuga ubwiza bw'Imana. Umviriza, n'ingene wandika, n'ingene utanga impanuro, n'ingene ukosora ikibazo, n'ingene wishura, n'ingene uvuga. Iyi Imana yaguhaye ubwiza, ikintu cawe cyose cerekana ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka ndabifurije ngo Imana ibatware mu rundi mu rugezo, aho ico mukora cyose, icari cyo cyose, mutemera ko hari ikintu na kimwe mukora kitagiye kwerekana ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka Imana igiye kubavana mu cyo no kwita mediocrité, gukora ibintu nabi. Haleluya. Ariko ico mukora cyose ni mugikore ku buryo umugore w'Isheba niyaza kwihweza ivyo mwakoze azovuga ngo nibikorwa vyabo vyerekana ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bwira umushaho uti umbise uyu mwaka nta kintu na kimwe coroha, nta kintu na kimwe mpfa gukora, ariko uyu mwaka ikintu cyose ngiye gukora, ngiye kugikora ngo n'abazocihweza bakabona ibikorwa by'amaboko yanje, babona Imana. Yesu ashimwe. Umviriza ikindi kintu uyu mugore yaravye. Ngo uyu mugore araba inzu abona ni hatari. Hama uyu mugore urazi ikindi kintu yaciye atangura kuraba. Salomo yari mwicaritse ku meza bagira bafungure, vuga uti ku meza. Umugore aca atangura kuraba ingene bapanze imeza, vuga uti imeza. Aravye ingene gusa bapanze imeza. Umviriza, ni imeza ya Salomo, ni yari ipanze nka za meza zacu, ni imeza yiwe. Uyu mugore yiravye bati wow. Yesu ashimwe. Mwari mwumva ubwiza bugaragara no ku meza, ingene bapanga amasahani, ingene bapanga serviette. Uravyumva ngo uyu mugore abiravye ngo arabe imeza ingene bayipanze, uyu bibakashanga. Yani Salomo ni yarafise ubwenge gusa mu mutwe, ariko na details ziwe zigaragaza ubwiza bw'Imana. Bano bimane bande bumva dushaka gushika ahantu muri 2020. Erega umviriza, nuwo gupinga ntiyopinga ibikorwa byawe. Nuwo gupinga ukinjira mu gikoni ugakaranga agafungura, bimunanira kuvuga merci kuko agupinga, ariko araza kubiheza. Niyo preuve yuko yashimye. Haleluya. Haleluya. Ndindira tuvuge kuvuga uti ku meza. Hamurasi ikindi kintu kigira kabiri uyu mugore yaravye ingene abakozi ba Salomo bambaye, vuga uti abakozi. Umugore akashanga n'abakozi ba Salomo mavazi yabo tu. Uravyumva umugore araba, mwibuke n'umwamikazi ahavuye, ariko aravye n'abakozi ba Salomo araba ukuntu bambaye akashanga. Bwira mu mico uti byose biratangaje ingene bambaye. Siho nteye ikigira kabiri, acaraba ingene baserva ku meza. Murambona mama mariage muri no myaka aba jeune baserva, ukabona hariho abakobwa n'abahungu baserva, ukabona abahungu baje bashize akaboko inyuma. Uravyumva abakobwa nabo yani uyu mugore yaravye ingene kwa Salomo baserva, no guserva kwa Salomo akashanga.